bakunzi b'Indonde TV ndabaramukije nk'abana mwiriwe bivanye naho murere uno munsi tukaba twagiye gutembera icegera cha perezida wa Vitalo ariwe Evariste kumbure ashoboye kuvuga amatati ariko aravuga cyangwa ingorane ziko ziravugwa mu mugwi wa Vitalo. Evariste twagushikiye hano kwibiro aho usanzwe ukorera mbega umugwi wa Vitalo ni gute ibintu biko biravugwa muri Vitalo mwebwe muvyakira gute mubona bizogezaye umugwi wanyu wa Vitalo? Mbanje gukosora gatoya nta matata ari mu mugwi wa Vitalo. Umugwi wa Vitalo hariho komite, hariho abajouere, hariho staff technique gushika ubu umugwi wa Vitalo hagaze neza, murabona ko gushika ubu mu kibanza ca kabiri. Ivyo tubikesha inguvu z'abakunzi ba Vitalo, inguvu z'abahoze ari abamambre ba Vitalo bari bagize komite executive. Mu bisanzwe ngiye kuguha idonido giyo nkuru, twese turabona ivyo bahoze arongoye Vitalo President Benjamin aguma acisha ku marezo sociaux, mugabo ni ibintu bidafise ishingiro. Benjamin twebwe twaramuhaye umugwi mu 2013 kandi ni je nawo umuhaye kuko president yarahari yaraje kudemisiona, hanyuma turondera umuntu dushobora gukorana, hanyuma Benjamin arashobora kuza turabwira rumize reprise nkuko mwabonye aya mapv ya rumize reprise, murabona ko hariyo na liste y'abajouere. Hanyuma nyuma yaho niho avuga ati jewe mbona umenga simenyekana gose bigenda biti ndamubwira nterekana andika ikete muri federation kugira bakumenye. Iryo kete nirya naberetse ndajyandika muri federation ndabamenyesha ko turonse ubundi muntu ashobora kuba arongoye Vitalo, mugabo vyimfata kibanza gushika inama ya bose kuko nibwo gwego rukuru rwa association, kuko Vitalo ni club sans but lucratif. Hanyuma izoba hanyuma ikazomwemeza. Iyo nama rero ntiyabaye ikiba. Benjamin yaraje nkuko mubona ariko aratera ubwoba mu marezo sociaux nahe ashika umuvugishije akakunarga, ndamubwira nti ifu kameme ko abasambere general akaguma adutera imigere. Urabona mu nyuma equipe ni wanashaka yayirongoye neza kuva yifashe, turashima ibintu yakoze, yarazanye bikombe bitari bike, equipe yarasohotse agashika kuri kabiri. Ariko rero iyi saison sportive vyaranse mwarabonye ko umugwi nka Vitalo ushobora kuba gushika ku match ishika ku yindwi y'umunani umugwi wa Vitalo mu kibanza ca nyuma. Ngirimana we warakinye muri Vitalo, urazi kahise ka Vitalo. Vitalo ni monima muri football. Hanyuma abakunzi bayo cyane cyane babaye eveye aho mu gikombe c'umukuru w'igihugu dutsindiwe na equipe Limiere do Mwumba. Umva nka equipe nka Vitalo gutsindwa na equipe Limiere do Mwumba, naho umupira ugoye kandi widunda, ni ibintu bitari bisiguritse. Vyagenze gute? Twarabikurikiranye, abakinyi yarabarukirisi daboro ntibaha amafaranga yarokritema, abakinyi ntibahembwa, abakinyi bari kuri tere nibo bimenya gutaha, nibo bimenya uko bajayo, ni gucyo mpaka. Abakinyi rero baranduruka barabiheba. Tubonye rero ko bigenze uko turavuga ati equipe nka Vitalo nshaka kuja muri deuxième division ariho turi beneyo, turi beneyo kuko iyo comité executive yari ihari ntiyigeze iba remplacer. Niho rero twavuga ati ibintu ntibishoboka, turatangura turahamagara turagira akanama turegeranya uburyo turavyura umugwi, mwarabonye twawukuye naho geze uyu munsi. Rero niko kubona yuko umenga turiko turakorera mu bintu bitari byo, bitagira inzira, bitari mu muco. Niko kumuhamagara tumwandikira ikete ko twokora assemblée générale. Bo yaratevye aramara ukwezi, hanyuma rushura itariki 8 yaranditse avuga obuje avuga ni acceptation de votre proposition. Avuga ko twoshiraho komite, iyo komite byaba ngombwa tukazohora tukagira rumize reprise. Ivyo biri mu ikete yanditse. Hanyuma amaze kubyandika twebwe assemblée générale twarayitumye ko nk'abafitiye uburenganzira. Tuyitumye ko assemblée générale yabaye kuko inzego ziva muri assemblée générale kandi nizo yaradusavye. Turashiraho inzego, turatanga icegeranyo muri federation kuko imbere nuko iba twari twabandikiye nabo nyene tubasaba yuko bibaye ngombwa bo turungikira
umuntu wo muri federation akaza kwasista iyo nama comme observateur. Inama rero yarabaye, twaratanze icegeranyo muri federation, turarindiriye ico federation izobivugako. Twebwe igituma tuvuga ati nta bibazo biri muri Vitaro, twebwe nta wondire kumenga ni intambara yo ku marezo sociaux kuko ama audio turayakurikirana tuma ivyo avuga cyane cyane ico no guha ku muco ni kimwe. Muramubwira reke kuzaracanga ibintu, muramubaza kontra iri ya bioenergie na Vitaro yasinywe nande hagati yande nande. Benjamin yari president wa Vitaro, directeur general wa bioenergie, uko twabibonye twandikiye ku iryo kete no mu kutwandikira twamwandikiye nka president wa Vitaro atwishura nka directeur general wa bioenergie ngo qui finance, donc ça ne finance plus, qui finance l'équipe Vitaro. Iryo shirahamwe giwe n'ijyaba ryarafinanshije Vitaro ni source y'amafaranga kutoye umuguteza kubutunga. Ni nkuko natwe tuwufise n'abandi bose bari bawufise bashizemo amafaranga. Source yo yava ntihategerezwa kumenyekana kuko nta masosiyete twari dufise. Jeza ni ibihumbi 100 ubundi akazana umuriyoni kazima ekipe yatembera kandi n'ubu biri kwirabaho iyo bioenergie ntakiri kwirafasha. Twumvise avuga ivya bioenergie na Vitaro ntaco bipfana. Hariho na audio hariho na kuri rezo sociale nabonye avuga yuko ngo hatazogira abakinyi canke staff technique ngo baja mu nama iyo ari yo yose ngo bakaramuka bagiye ngo kontra ngo ya bioenergie nabo. Oro twebwe tuzotuma ku inama ya Vitaro, nta inama ya bioenergie tuzotuma kuko bioenergie ni ya Benjamin, ngo Vitaro ni club iza kuba ifise inzego nkuko byanditse mu mastati. Benjamin rero yarakwiye kubanza agakubita agatima mpembero akavuga ati none iyi Vitaro irevre yarayikoreye nayironse gute. Je Benjamin kugira izina ryanje rimenyekane muri federation vyagenze gute, mbega inyuma yaho hakurikiye iki? Hari assemblée générale yigeze akoresha d'abord nta burenganzira yari afise kuko niyo yari kwihena ngo ayitumeko twari kubikonterekara kuko il n'était pas connu légalement. Je namushizeho a interim ico namba tumva ico gisigura zoze tumusigurire. Muri make rero gushika uyu munsi ibintu bihagaze uko twebwe tumaze kugira inama turi ku kivi turiko turakora niyo rencontre n'abajoueurs tuzoyigira. D'abord batwereka ayo makontra bafitanye na bioenergie ntumba twe tuzobasaba ya Vitaro kwa ya bioenergie ntayo tuzi nta nayo dukeneye kumva. Mwijambo rimwe aho duhagaze naho gushika n'ubu Benjamin Bikorimana aracavuga yuko niwe akirongoye umugwi wa Vitaro. Ivyo byo mu bivuga ku iki? Bo ivyo nibisanzwe niyo umuntu ntashobora kugenda atavuze ko yari yavuze ko dushiraho komite hanyuma kwazi ko ari wakirongoye Vitaro akaba taje no mwiyo nama. Mbega yahunze iki ko twamutumiye akagira politike ya chaise vide? Nibyo byo kwibaza ko acaguma arongoye Vitaro. Mbeko iyo Vitaro ayirongora gute? Vitaro nta mukinya hemba, nta muntu muri staff technique hemba, nta muntu ahana fredo de placement canke amuhe na prime de match. None Vitaro yitawarira ku marezo sociaux itsindwa canke yideplacije canke bashonje canke badashonje. Ivyo kwa vyumva ku marezo sociaux nivyo kwandika gusa. Naze kuri tere rega Benjamin nk'umu president ntitwamwirukanye gusa yadusabye dushireho komite kandi yihaba twari kumushiramwe mugabo ntitwari gushiraho udahari. Rufete yo kutaza n'uburenganzira bwiwe. Benjamin ashatse naze twubaka umugwi. Ivyo kuguma avuga ngo niwe president ivyo ni kimwe kuba rukuri n'ikindi. Narakoresheje assemblée générale en fait les anciens abamambre bose bavita mwarayikoresheje ntigize yitabira iyo ensemble. Mbega mwamaze kwandikira ikete ishiramwe umupira w'amaguru mubwira iti ntiyigeze yitabira ensemble kumbure mu dutunganira kirikare? Twebwe twarasabye iyo assemblée d'abord yari legale kuko yatumwe ko n'ubufitiye uburenganzira. Kuko Benjamin nk'umuntu nashizeho vyimfata kibanza nije namushizeho ikete sinari kweretse
nta burenganzira yari afite bwo gutuma ko assemblée namba asoma ivyanditse canke akaba yubaha amategeko. Twebwe federation twarayandika itumisha ko tuzogira assemblée générale, hanyuma twarakoze icegeranyo kivuye muri assemblée générale n'abayitavye twaragitanze muri federation, kuko gushika ubu bijanye n'umupira w'amaguru no gutunganya inkino z'umupira w'amaguru mu Burundi niyo ibibazwa. Ubura twe turarindiriye ico federation izovuga, kuko Benjamin avuze ko ari president n'uburenganzira bwiwe. Najunga ni icenda ndashobora kuba nije ndi president wa Burundi Sport Dynamique par exemple, mugabo ntibica bisigura yuko ndi president wa Burundi Sport Dynamique. Ika kubivuga n'uburenganzira bwiwe, twe twibaza yuko turarindiriye hari abajeje umupira w'amaguru bazodutunganiriza nawe bamutunganirize, kandi sinibaza yuko ategereza kwiyakapara umugwi ata burenganzira bifitiye. Ego nkuko mwavyumvise icegera cy'umukuru w'umugwi wa Vitalo ariwe Evariste yasiguye vyose, yavuze ingene umugwi bawuhaye Bikorimana Benjamin. Kumbure tugiye kurondera Bikorimana Benjamin nawe nyene ashoboye kudisugurira impamvu adashaka kurekura umugwi canke impamvu iriko ratuma habi izingyane. Kumbure Evariste yamaze kusigura yuko atangyane canke atamatati ahari mu mugwi wa Vitalo. Reka tubasezere tubabwira uti kuwundi munsi nk'uyu murakoze.